ico ni cyambere none twubahana oya kuba gukora iki ariko refansi dakeneye comment iri kuko tiko ngo umuntu yanaho umubaha yombwira ati ngenda namubabara uzunguru kuri gusa ngo ndabikore ntavyo nokora nta kubaha ntagukunda je cyambere nubaho umugabo wanje icambwiye cyose ndagikora uko nyene kuko nawe nyene aranyubahiriza aranyambika aransiga arangaburira andihira inzu urumva ntegerezwa gukora buri kintu cyose umva rero naho yo kugira sawa shasha umva unubu naho yo kugira ati shasha ndagutegetse umwene vangano muri viru uri gusa wogenda none kubw'urukundo nabikora nyatari niyo gwati Banderas office umuntu urakora vraiment uwo mti wawe urakora kugati reka kumbeshera mugabo wanje nta mutakoresha hello le fans do inyishu media kuri mikoro kumwe na nice behind camera kumwe na ni Beni Beni ko yaramukabya mushisha sindana mumenyana nemenyereye kuze so kuno mwanya nawe ndabemereye ntimuzo kwiyumvire ho nice afise jarazi afise wivu afise iki ndabemereye guhela A to Z ikintu cyose cha Banderas ngo ndagishire hasi ahazorogera ahazabyarira abagore biwe ahantu hose bazoba bari ndabemeye ko nzo mubazanira so uyu numu dada wa mbere na ronse sinzi ko umugore wa 30 sinzi ko ari wa 40 sinzi ko ari wa mbere umugore we wa mbere wande wa Banderas ramute kwanza bakunzi banyishe media bakunzi banyishe media ndabaramukije ku mazina ntoshani bamwitwa Shasha so uyu ni umugore wa mbere wande wa Banderas reka mvuge ko ambe ko ikuntu wa mbere ndamubonye none kumenga uracari muto cyangwa ndagoye amaso refansi riko namwe mubibona je ndakuze oya tugerageje kuko Banderas ndamuhaye imyaka bafite nka 60 70 kombe ofise nka kombe iyo ofise yose gusandaza ko nkuze ariko mana we so refansi je mana mubwo ati ngo ndisuto ngo manyizira ko ubusuto bwose ikintu cyose Banderas uzozurakora amenya yuko nice yazogufatiriya uzobyare uzoza n'umugore uzogira uzo kubaka ikinzu nzoza ndabishikiza abakunzi banyishe media so guys aho nta soni wumva muko muratembera no mupapa menga arakukuze akukuriye hamwe umuntu angana na so wawe nta soni isoni giki so umugabo wanje refansi hariho vugana diba gusa reka ndakubaza ibyo ukeneye bigukwiriza ibintu byose bimeze neza ntacyo mbura kwa Banderas arakwambika yes aragusiga nawe urabona ko ntagase ntacyo dakora share fasi ntacyo ofise no vuga ariko hari ikintu bahora bavuga ati mu rukundo iyo naho babukunda n'umuntu agati atakintu uvuga ati kubahana kurimo ico kintu hagwa ari urukundo buryo Banderas arakuba cyane gose turubahana oya iyo jambo ahurambeshe kuko umuntu avuga ati yuko akubaha sindavyibagira naho umusinabwo mena narabibonye nta kuntu imbere ya kamera mbino abantu bi social media hano bose abantu bokubona yo kwambura impuzu imbere y'abantu kandi abazi ko bijya bintu ari ivyiwe special byo mu cyumba amashaka vyerekana kuri social media kugira oya bijya oya mbwira washaka kuvuga ati aicha mbere nshatse kuvuga ko Banderas ni umutandero uko nakuna umudamu abagore bati base umugore wiwe mu nzu woza imbere ya kamera social media irabwisha n'isi yose ukagenda ukambura umuntu impuzu zose agasigara ari ubona ko yavutse buci wa nyama umva gukunda nakubahana nagukunda ico nico nakubwira ica mbere Banderas arankunda aranyubaha hajya twashatse kugaragaza urukundo dufitaniye na Banderas ariko refansi ntumbeshe nta kuntu umuntu yavuga ati ngo ashika kugaragaza ngo urukundo mufitaniye okay kwa mfano reka wasishire jewe na waridi turakundana sivyo yo shambwira ngo nice igenda kuri social media wa muri impuzu naho Rwanda gukunda gute ntavyo nokora ico ni cyambere none twubahana oya kuba gukora iki ariko refansi dakeneye comment iri kuko tiko ngo umuntu yanaho umubaha yombwira ati ngenda namubabara uzunguru kuri gusa ngo ndabikore ntavyo nokora nta kubaha ntagukunda je cyambere nubaho umugabo wanje icambwiye cyose ndagikora uko nyene kuko nawe nyene aranyubahiriza aranyambika aransiga arangaburira andihira inzu urumva ntegerezwa gukora buri kintu cyose umva rero naho yo kugira sawa Shasha umva unubu naho yo kugira ati Shasha ndagutegetse umwene vangano muri viru uri gusa wogenda none kubw'urukundo nabikora nyatari niyo gwati Banderas office umuntu urakora vraiment uwo mti wawe urakora kugati reka kumbeshera mugabo wanje nta mutakoresha refansi utangwa guhakana yuko nta mitakoresha none hagiye agenda kubisira kuri social media ariko aroga ntare ntago yamurode harira nico ntabwo aroga umugabo wanje baramufuhira nifuhe bamufitiye
kubera iki abakobwa baramukunda Keya umviriza shasha naho ukunda umuntu ukavuga ati refasi naho ugati nguramubaha numuvuge mu bintu by'amakosa umugabo wica mbere n'umurozi arakunda abadada nyamba atavyuzi yamuroze kuri social media kumwe nande bari kumwe na Aisha bari kumwe na ntago bamuroze ntare ubibona cyo nkwe navyo bakurikiranye je bijya nabibonye gusa nyene kujya no kumufuira umugabo wanje ntago bamufuya ni ibintu yikorewe wenyine aratanga wati je banyitwa Banderas je rati je yankore none bamufyinye ko ushaka ko iki urumva araguruka oya ntaguruka gusa rero kiraza ko abana bose bamusungarako urya aye n'umuntu akuze kandi azi ibintu kiraza ko umwana wari we wese azamusungarako so shasha abere kumuji kujya ni kubekana umuji so shasha guma ndakubaza ikintu none hajya musenga muryamye mu cyumba ko numva bavuga ati numurogezera guha ntago vyuka mijoro uhora mubona yuko abahari cyangwa bagiye mu bindi bintu mana tuba turi kumwe na Keya nyinshi so reka mbazindi questione kuko abapapa bakuze aho muri hose ni mwubahe ndumva yuko badada ubu bakiri bato bikundira andi abapapa bakuze so banzubwire muri ko muragenda nko mibarabara uyo n'umutama arutangira sogokuru biwawe nta soni isoni ziki icambere ni umukunzi wanje kandi bajya ubu nibo bagezweho nibo batanga Keya no yumva isoni ziki afite amahera yes Banderas afite amahera katavyonzi nabyo muza amahera arafise nyene nababaga ya Banderas ariko refansi ariko iruje murani baza mugaje nta nivyo noshobora ukuza ari umuntu angana girana na sogokuruza afite Banderas ndamuhaye nk'imyaka sinzi imyaka yiwe afite nka 70 kombi kuko uhereye kumwe nawe urya bahebi yake afise kwanza byakiyogerega bungendana nabo nta soni yefse yose kazima dukundana cyangwa banzubwire shasha mu muryango iwanyu biyumvire gute gihe bamenya bavuga ati yuko umwakobwa wacu bakundana nandi umutama angirangana na sogokuru biyumvise gute ntago baguce mu muryango byagenze gute banca mu muryango kubera iki icambere ubu ubu twarikukiye abakobwa umwese akunda washatse singa bya bindi bya kera bagucagurira ugasanga gucagurira uruki ubu uye ni twebwe twihitiramwo rero mugihe nahisemwo ntibagwanya amaranga mutima yanje so reka ndakubaze none hari ikintu murabibaze ko ntago ari urukundo girana burya burozi nyene bwa Banderas washoboye gukunda umuntu afise abana mungana hamwe na double urabona biwe babonetse ko ntarababereka bose ndabemeye ko nzobeke nyama afise 30 kombe afise 20 kombe bose ndageza kubebeka nta soni umva ko ati yuga ukunda n'umutama afise abana mungana bakuruta ni nabana bivuze iki rero umva atamugora afise umva aracareka gukunda aho nyiruranye bukije ushatse kuvuga ati Banderas nta mukobwa n'abagore agufitiye abagore defense ndabibemereye guhera kuwe ubu no mbere babazani hari wa kabiri wa gatatu kana ngumamanuka nka escalier umviriza afise abagore benshi atabafise je ivyo ntibindeba gikuru nuko dukundana kandi twemerana so shasha ngumanda kubaze mu bamufitaniye umwana ndabimenye kuko sindo kugenda ko nyene bafitaniye umwana cankwe oya nta mwana dufitaniye ariko refansi ndakeneye beni mumperere hasi wazi ko je kuva kize ko naguma ndaba iyo ndayiwe kumwe ngo urafise umwana bizoza ariho cyane oya ni questionnaire ndabajije bizoza cyane umwana niyaza ntaribi nubwo yoza canke atoza byose ni bon okay nanda bagiye ati yo ofise umubebe bwati nama nabashikinze umugore wa mbere wa Banderas ni umugore namubonye wa mbere umugore mwiza atagase winzobe ameze ukuntu ntagarasukisha nagafise amaperike ntago ameze uku me arafise inda nta mwana ntaraza office me arayifise ubu yifise cyane uko umugabo wawe nawe bwati sirya bati ngo ndabyaraza ngo bashe bakuroga niwe waraguruka oya nayo mfise ntubo tubeshe nayo mfise nta numwana dufitaniye fasi bazide wazi ko jenzi gupima abantu bafise inda tura fasi nayo umva uri muganga sindi muganga wazi reka ndabibira gasiri harakano wazi kumviriza yuko iyo umuntu afise inda aha haguma hatera naho hatera ni hatera haguma habandanye n'ubwo bafise inda so la fancy uyu n'umugore wande wa mbere wa Banderas ndambye ati nta mwana bafitaniye ububaye wa mbere nzobazanira guhera kunzu guhera kuborozi kwa baba yaroze bose niho mbye ati ngo afite jarazi no nta jaruzi mfise vraiment naroga ni Keya ziwe mugabo wanje azi gutanga Keya ariko mana hama bijye karamugirira ntuzi yakatanga Keya akagirirana cyo nkona ngo ukurikirana ibintu avuga ati ngo arankunda yasitubwira jarazi ngo arankunda jewe o ndanahise namufiriye bikini ngo ashaka ntare amuhebe ntiyamuroze ntabe Jinda ziko atamuroze
ubizigute ka kumukingira ikibaba ni ibintu bihari biraza kuri social media bikini biki numukingira ikibaba. Sino mukingira ikibaba umugabo wanje ndamuzi turazinanye ntabwo aroga. Okay. Leka mana sinokwemeza ibintu binzo kuri social media babizi so reka ndakubaze muramaze kugira mariage canke yaragucikije. Oya niturabana. Araca kugurira iwanyu ndiko ndabaza muramaze kugira mariage canke yaramaze gucikije canke yaragufashiriza iwanyu nyene uko nyene. Banderas ankorera buri kimwe cyose. Uri wanyu canke yaragupangiye. Arampangiye ibintu bimeze neza vraiment n'ukuri turishimye na Banderas. Okay, le fansido inyishumizi ya nabemeye ko umukugore wa mabene bazana n'uyu bamitwa Shasha. Nta mwana bafitaniye nta bukwe baragira ntibarabana aramupangira azanye menye bari gupompora bagapompora kamuha ivyo akeneye bigahera. So le fansido ndabemeye ko nzozo ndabazanira kila kintu cyose cyabonetse aroge agina shaka nkore cyo shaka ndi kumwe n'Imana mangwa n'amasengesho yanyu ndazite kumwe so le fansido twigire. Sibyo? See you. Kwanza